imiti yamaze kuyimara umva na kimwe kirapfa shukunda kuvuga amasho kuvugana nawe n'umuntu aguma mu kanwa ora amajage yose ari ngaha amaze nk'ijage 10 aguma nywa amazi 10 umwanya wose Niko mu sister wavuze ko atazi cyugwaye wowe ukavuga ko uzi kugwa ugwaye kibazi kari ngo tuvugane Queen Every story matters. Hello guys, akunzi ba TV nize komeze bon meze neza je ndashima Imana. Bari hari umuntu amazi imisi antelefona like ambwira ko hari kibazo and then ahantu ndibaza ko muhazi murahibuka n'umuhungu yitwaye Edi umusheri w'umukobwa yitwa Queen ndibaza mwarabonye ikiganiro nashitse naha rero yaramaze igihe kirekire telefona ambwira ko hashaka tuyaga maybe kanka yarambwiye dukore dimanche ko twobona na dimanche ariko dimanche nivyo kunda mba ndi gusenga rero no munsi nari muhira mvuga ati reka nze kumuraba bon ni famille y'uwo muhungu Edi yaramaze igihe bagira iki ba telefona mvuga ati reka nze ngira iki genre tuvugane numve ibyo ashaka kumbwira namaze gushika iwabo naha nako ni wiwe kwa Edi naha rero sinje nk'ugize iki ariko nje kubera mfise meta tonke bampamaga mbwira ko haco bashaka kugira ifoto ko tuvugana merci 10 Cameraman, ma microphone. Ma microphone. Bonito. Ambara microphone cyangwa ikoresheje nuzi kuvugira kuri microphone wapi nuzi kwambara microphone oya amakuri misi nimejene ukebuke nkuko mubibona ni hormazi telefone jina ku telefone jina kurondera cyatugwanye birakomera nta muganga we tamujanye kugira ngo batamupime barabuze ivyo agwaye no mfani uyu ni musaza wanje no sanzwe bahe sanzwe mba kwa bibi wanje nawe kubera abapanze ngaha Pero ni umugwaje nje ndamugwaje none byagenze gute byatangoye ryari ntaciye igihe rero ahetse igihe agwaye turamutwara kwa muganga turamupimisha nta ngwara nimwe batabuze amese bose baravura baburi ingwara agwaye batubwira ngo aribwa turamujana umva nta bitabo namwe turamujana niko muzamupimishije cyane ishano gihe twapimishije turabura none agwaye gute niko aguma korora cyangwa agwaye gute aguma korora ukunyene akavuga ngo aguma naribwa ishano najya fise oya ishano barabibuze noneho haravugaho sineza avuga nyene bukebuke kandi bumenga yonze yaheze rega shaka gufungura adafungura none abavyeyi banyu babikunda gute navyo bazi abavyeyi je ukakumenya gute kandi ari umwana wabo nabo baba bari bararushe barahangayitse n'umuntu aguma mu kanwa ora amajage yose ari ngaha amaze nk'ijage 10 aguma nywa amazi 10 umwanya wose ntashobora no kujya mugabo gufungura sineza numva ari ataye none wavuze ko maze igihe kinini umugwaje maze igihe kinini ndamugwaje umva nashaka mwebwe mudufashe kwa nabonye ibiganiro byinshi mwagiye muragira mufasha n'abantu
nashika mu musaza nje mu mufasha basi wabe yuko yokira kabundi umuntu ugeze ko namufashije agwaye nyine by'igitsi bamubwiye ibintu by'ibitsina mva nshaka mba amasengesho mwagiye no nyine mufashe batabe ko yokira gusa ibintu baba baroze umuntu bijya barashika umuntu akamuroga none uyo navyo aguma akorora yuma mukara aguma akorora cyane uriko nyene umwana nikaguma sindabona umuntu baroze aguma akorora mugabo umva nje sinanze ibintu bibagoye ko yazi ko tamupimishije cyangwa tamupimishije cyangwa tamupimisha ngo keretse gusa malaria na typhoid niba mutoye n'imiti yamaze kuyimara umva nta kimwe kirava ishano naho uvuze ko umuti yawumaze ishano umuti yawumaze mu ndi nta kintu cyavuyemo Shambo nakwera ari atari kandi mangaragenze kweri cyane arenze mba no gusinzira ntasinzira aguma akora kunyene naje no kumva sinkiruhuka kubera kunaguma akorora gaho ndasinzira akashita gukora nkaca mbyuka nkamuha amazi none ibyo bintu vyera navyo nibiki ibi ni bifuro biva mu kanwa iyo ni ifuro aguma bifuro mu kanwa ukunyene ifuro guma canke n'isumu shananje navyo dusa nagipfa ko batakoresheje umuti wisha twakoresheje umuti wose ushoboka gusa byaranze shaje mugasi ndabona umuntu baroze kuguma akorora nikora ko ico mu dufashe mu masengesho tukamujana mu masengesho tukaba uko yokira none raba basi muzo mutware mu masengesho basi bamusengere nico dukwiye ko mu dufasha mu rero mukadufasha kandi tumushikana mu masengesho gakabe uko yokira noneho basi aravugana gatoyi basi tuvugane gatoyi Edi shukunda kuvuga amasho kuvugana nawe mushire ko mikro ngaha Edi ni sawa sawa iki wamenyeho ga Edi ndimiri mimi okay none Edi cyane ugwaye iki wumva ugwaye gute ingwara zanjye zagoye zagoye kumenya mwebwe kubera iki none wazi icyo ugwaye yego none ko sister wavuze ko atazi icyo ugwaye wowe ukavuga ko uzi ko ugwaye iki basi simwebwe mukwiye kukimenya kubera iki ari ukwiye kukimenya inde basi inde none Neri Queen yego yarakurotse yagize iki arabumfashe umuzanire Queen kweri none aho ugwa kubera Queen ingwara zanjye ni muzimenya ariko Queen ahageze muhita muzibe none Queen n'ufise nimero zo kutamu telefone basi mubwiye afumaza ngaha basi Mamagare Queen mamagarira Queen ndamugu telefonere Queen ego niho tuvuga ukigwaye ego mufate ku mutima Cameraman niza telefone shanga telefone ndakona mu telefone niza urafise telefone Kira kuri mo ko agenda mu telefone Edi kode ni yahinde kode ni yagute yahinde nyene Zedi Zedi biransi Changichuritse Miliyoni Nakure mo kode je biransi
Ese turamukode. Turamukode. Ese turamukode. Irazede noya. Zanda. Zede honje zede bilance. Edi bilance. Ese tukwemo. Basi tohi ninge tora gatoyi. Ndi wasi ndamu telefonera. Vite Queen. Oui, ni sawa. Allo? 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 Ndiko ndanamutora neza. Turamukode. Ngegerageze. Allo? Oui, allo Mimi. Ni sawa? Allo? Nenda kumfisa mwenzi ndamtelefone kuri direct nini. Oui, Mimi. Oui, bite Queen. Allo? Oui. Ni sawa? Ni sawa nawe? Wansanga kuri wa musheri wawe. Sawa? Wansanga kuri wa musheri wawe hapa mugahahe. Sawa? Wansanga hamwe kuri wa musheri wawe mugahahe. Mugahaye? Rindira gatoya muganya ndaje, sivyo? Sawa ntacu. Sawa gakuru. Sawa. Umvise agomba ati. Ntumurindire ko yumva bivuga ko inari hari. Sawa. Ni sawa. Ete. Meze bon. Wakuru bimwe. Ngo tuvugane. Ngo tuvugane. Hari namba. Queen. Every story matters.